kaze muri kino kiganiro umwana iwacu cyo kuno munsi tukaba tugiye kuyaga kubijanye no gukingira abana ibijanye n'amabi afatiye kugushurashuzwa n'ingene abahuye nayo mabi bofashwa haba mu kibano ndetse n'ahandi. Mu mwaka 2023 runani rw'amashiramwe yitaho agateka k'abana FENADEB kwaramenyesheje ko muri uwo mwaka abana bangana 286 aribo bahuye nayo mabi afatiye kugushurashuzwa. Muri abo hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa, ariko igitigiri cy'abakobwa akaba arico kiza imbere kuva mu ntango za nzero mu mwaka 2024 gushika mu mpera za ntwarante. Naho nyene haramenyekanye abagera kuri 75 bashurashuzwe nkuko tubisoma ku rubuga hwaniro rw'ikinyamakuru Iwacu. Amasezerano yubahiriza agateka k'umwana mu ngingo ya 34 arerekana neza ko umwana ategezwa gukingirwa kujanwa mu bushurashuzi canke amabi y'ubushurashuzi, gufatwa ku nguvu ndetse n'ibindi. Mbega none aha mu ntara ya Ngozi ayo mabi akorerwa abana yo bayifashe gute? Abaharanira agateka k'abana bafasha gute kugira ngo amabi yerekeye ubushurashuzi bukorerwa abana butuzwe? Ingaruka zishikira abana bahuye nayo mabi ni zihe? Abanonosoye vy'inyifato bobo bashikiriza iki kukungene abana bashikiwe nayo mabi bari bakwiye gufashwa? Ngivyo bimwe mu bibazo biri mu rukurikirane rw'ibindi bibazo tuzakoyaga ko muri kino kiganiro cacu, aho dufise abatumire batatu. Hariho Jean Bosco Ndayiragije ukaba userukira shiramwe FENADEB mu karere k'uburaruko, ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze. Murakoze cyane kutumira. Turi kumwe kandi na Pasteur Innocent Hankanimana serukira Fondation Agape pour l'enfant africain, nawe ndakuramukije ndaguhaye ikaze. Ndaramukije, murakoze. Murakoze. Turi kumwe kandi n'abanonosoye vy'inyifato ni Medard Nimpaye usanzwe kandi userukira ikigo Mugiraneza Cingozi, ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze. Mwaramutse, murakoze ku ikaze mu mpaye. Murakoze. Twifuje kandi kuba kumwe n'userukigo citaho ingo n'imiryango mu ntara ya Ngozi, ariko tukaba twamukenye kumvo y'ibindi bikogwa. Kino kiganiro kiremeshejwe na Sofoni Tuyishime fadikanije n'abandi bahinga b'ivyuma, tukaba twese hamwe tubahaye ikaze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka ikibazo ca mbere tucerekeze muri FENADEB. Amabi afatiye ku gushurashuzwa cyane ku bana yo bayifashe gute aho musanzwe mukorera? Yego, murakoze cyane. Ayo mabi aribonekeza cyane mu ntara zitandukanye zo mu buraruko, kandi ababikora nabo nyine barafatwa. Ariko nk'ubu twabwira ko kuva mu kwezi kwa mbere ku mwaka 2025 dufise abana barenga 90 tumaze guhura nayo mabi yo gushurashuzwa ku nguvu. Hariho abaciye basamiye inda batipfuza, hariho n'abandi bagize ibikomere bikomakomeye haba mu bihimba by'umubiri canke ku mutima. Yego, ivyo rero birahari. Tumaze gushika kubana barika baba 90 mu ntara zitatu zo mu buraruko, mumva ko biteye ubwoba. Kandi ababikora rero ikibabaje no ko ari abantu basanzwe bakuze, abantu bakuze nabo nyene bafise abana bangana nabo, nico giteye ubwoba. Ariko gusa icyo dukenguruka nuko iyo babikoze barahanwa, kuko hari abapfunzwe, hari nabandi bakiriko bagirwa ko amatohoza, ariko iciza nuko barahanwa. Abajejwe intwaro, abajejwe umutekano mu gipolisi baraviri hasi ico kibazo. Nukuri barabishimika kuko yuko zico caha ntibagutevya, baragucira urubanza vyihuta. Hari ubuhinga mufise bwo gukinga ayo mabi imbere yuko ataraba muri FENADEB? Ubuhinga bwa mbere n'ubu tubanza guhimiriza, tugahura n'aba bavukanye bajejwe ibikorwa bitandukanye mu gihugu, kugira ngo dusigurire abantu ko kugira amabi umwana ubuhemukiye igihugu cyose muri rusange. Ubuhemukiye igihugu, ubuhemukiye isi, kuko umwana niwe yazovamo jewe wejo, niwe yazovamo wewe wejo. Ubuhinga bwa mbere rero no kubanza tugahimiriza abantu, ibyo bita sensibilisation mu gifaransa. Ubuhinga bugira kabiri ni ukudoma k'urutoki bajya babikoze, kugira ngo ashengezwe, ahanwe. N'ubundi yarafise agatima kuzo kuri ico kibi, aca bibona avuga ati ntigwitaha nkoza ya mabi bizogenda. Ubuhinga bugira kane rero no kuja hamwe twese tugashira hamwe ingufu kugira ngo tugwaniriza hamwe ayo mabi. No buhinga rero dukoresha nubwo. Ariko mu vyegeranyo mutanga kuri abo bana bashikiwe nayo mabi, mubona mu kibano baca bakigwa gute? Mu kibano barahari ikibazo, kuko umwana ashurashujwe agatwara nk'inda atipfuza,
mu kibano batangura kumuharira ivoma bati yigwayo wowe uri kivume nta ndero ugira abavyeyi bakureze nabi mu kibano ntasubira kwiyumva kumengo n'umuntu arabura ahaca ukabona umengo niwe yavyigiriye canke niwe yatumye bimubako mu kibano iyo ngese iracahari ariko bategerezwa kumufata nk'umuntu ahubwo bakamuba hafi bakamubungabunga kuko yahuye n'ivyago bibiri icago ca mbere nuko yahuye nayo mabi icago ca kabiri nuko mu muryango baca bamukumira canke mu kibano niyo ngorane ya mbere dufise kandi rero gusigurira abantu burya biva kuri kameremere kacu twakuriyemwo nkuko umwana twayinda y'indaro ni gicibwa n'umuntu wo kwinuba ariko burya twatije kumwegera kuko yahuye nayo mabi atari we yahamagaye. Ego tuje muri Fondation Agape pour l'enfant africain nk'ikigo citaho ineza y'abana mwebwe ibi bijanye n'amabi ajanye no gushurashuza abana muramaze kubibona? Egome reka ntangure mvuga gato bya ishirahamwe la Fondation Agape pour l'enfant africain ni ishirahamwe risanzwe rifise intango mu gihugu cy'Malawi aho nabaye imyaka 15 nk'umwigisha hanyuma twaraho mu gihugu cy'Malawi baratandukanye gato no mu Burundi bivanye na nusanzwe kubone basanzwe babayeho kuko hari muri iki gihugu cy'Malawi ni igihugu gisanzwe bashira imbere cyane umwana w'umukenyezi bako abana b'abakenyezi barashigikwa cyane gose rero nivyukuri ikibazo cy'abana fatwa cyangwa ku nguvu kirahari turamaze kukibona kuva dushikiye hano mu Burundi tukahama tukatangwa n'ibikorwa nyezina mwishiramwe la Fondation Agape pour l'enfant africain rero ko gushikutura twakoze tugeza assessment ntoyi cyane aho twashoye mu karere ko mivu agace ko mivu gatoya turafise abana bashika 12 n'abana bose barabanyeshuri n'abana harimo abiga mu mwaka wa 5 harimo iga mu mwaka wa 9 hamwe mwaka wa 11 mu mwaka wa 12 mbere mu mwaka wa 15 mu ndirabigisha turafise rero abana tumaze turiko turakora ko muri umwanya rero turahuye nabo turatubwira ingene bahuye nayo mabi hano mbere n'ingozi naho hariyo bamashika tumaze kwitura bahuye nayo mabi rero abatara mu mabi cyangwa abashurashuje usanga by'ukuri abantu bamwe usanga ari abana bagenzi babo babanyeshuri nkabo abana nabo usanga hariyo bavuga ati na musirikare y'inteyo nda abana no gasanga n'abantu baba kumbe bivanye n'ubukene bafise abana babahenze bara twarizonda rero byukuri abana barahari hano umva tufatiye kuri mivo gusa akantu gato cyane mbere ntitwagize intuza ariko abo twashoye kwegeranya nkuko wowe ni 12 rero biteho mu gihugu cyose bite mu ntarangoze bako ni benshi cyane abana byukuri bashorashuzwa hari ibikorwa mukora mu heza mukafasha gute kumbure mu gukinga ayo mabi egome hanyuma icyo turiko turakora bwa mbere nuko twabanje turiko tuidentify abo bana hanyuma no guhura kubahuza n'abavyeyi babo tukicara hamwe n'abavyeyi babo tukabaganiriza kuko sibo babyigiza abo bana ni birashika ni accident ziba bitabavuyeko hanyuma ducyo dusaba abavyeyi ko abavyeyi byuko batahora ubwambere akataro ko bakiri abana bo gufashwa mubona mu kibano mbega abahuye n'amabi ajanye no gushurashuzwa mwavuze yuko mwebwe mwegera cyane abo batwaye inda hanyuma bakavyara mbega mwebwe mubona mu kibano baca bakigwa gute abahuye nayo mabi mubo tumaze kuganira bose nuko ko benshi usanga binubwa cyane mu kibano n'abavyeyi babo bakasanga bashaka kumira iyo tumariyo dusanga iyo tumaze kuba ku identify duca dusaba ko tujyana ikiganiro nabo bari kumwe n'abavyeyi babo kuya twasigure neza ko obyo kuri abana bakibakeneye bakiri mu minwe yabo si byiza ko ababyeyi bacu bata cyangwa bakahindira ko bagabo kuko na dernier matwara ko twaganira n'undi mwana nawe yatanga ku university ariko hanyuma uwo mwana za gutwara inda malheureusement sewe muvyeyi bo babana ni muvyeyi murezi babana nyina we hamwe n'undi mugabo abana ariko amaze gutwara inda nuko baciye bamuheba nuvuga ko yaciye baforce kujya ku higa wa buteye inda kugira abana birivugana kuri surugugo kuko ntabwo umusore ntabwo yagiteguriye yego reka kumbure tuje mu banonosoye ivy'inyifato naho batubwire ni kuki abana abo bantu bashurashura cyane abana barondera abantu ni kubera iki murakoze cyane kuri ico kibazo mu bisanzwe twebwe
iyo ngorane tuyishira mu mice ibiri mikuru mikuru. Ubwa mbere ku muce w'ubugizi bwa nabi bwaduka nyene kubera nyene umuntu nyene yaramutse yatewe niyo mpuye mugani w'abakozi b'Imana uko akunda kubivuga. Ariko hariho uwundi muce dushira mu muce w'abagwayi, ubugwayi aho umuntu yumva umunezero wiwe ndoragitsina umuroresha ku bana bato bato, ivyo bita pédophilie mu gifaransa. Kenshi rero birazana muri iyo nzira. Mwana shima no vuga nti abagenzanje niwe haruro bafise nibiki ubwiranije nibihari, kuko kenshi baza kuvuga yuko umwana yahuye n'ivyo bibazo byo kubagurwa bifatiye ku gitsina iyo habaye ihuza bitsina rigaragara. Ariko hariho ibindi biba bikaba mwibanga bikabera hajya mu miryango bikozwe n'abantu nyene bo hajya indani mu nzu, baba bahaba mbere n'abasanzwe basangiye amaraso na nyamwana, kenshi bitanamenyekana, biza kugaragara iyo habaye gushurashuzwa nyene binyezina nhuza bitsina rigaragara. Ibyo rero kenshi usanga ari ibintu biza mu nyifato y'abantu bihereye muri kamere nyene y'umuntu ijanye n'ivyifuzo by'igitsina, ariko kubera yuko byagiye ku mwana, umwana ubwa mbere umwana ntabaragera nkuko n'amategeko bivuga, ntabaragera kuvuga yuko mwavyumvikanye, kuko uko akiri umwana ico ntigikunda. Urumva haba harimwo ako kantu twita yuko kadasanzwe mu nyifato y'umuntu mwene kubikora. Ariko haravugwa nuko n'abahungu bashobora gufatwa ku nguvu canke bakakorerwa ayo mabi ajanye n'ubushurashuzi. Ibi byo bisiguye iki nka mwebwe mwanonosoye ivy'inyifato? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe ayo mabi afata ibitsina byose. Abahungu barafatwa ku nguvu nkuko n'abakobwa bafatwa ku nguvu, ariko ibiharuro vyerekana yuko abakenyezi ari bo benshi, igitsina gore ari bo benshi, ariko n'abana b'abahungu birababako bifata imigwi yose rero, kandi nta siguro idasanzwe hari umuntu yotanga ngo iyo bishikiye umuhungu ngo ntibisanzwe nkuko byoshikira umukobwa. Haba ku muhungu haba ku mukobwa byose insiguro iguma ari imwe. Ego, reka kumbure tuje ku ngaruka tumvise ingene bimeze haba mu kibano n'ibiharuro ngira ngo bitangwa na FENADEB haba hano mu gihugu. Mbere unonosoye ivy'inyifato we bakavuga ati ibiharuro bitangwa ni bike. FENADEB ayo matoza mu ubwo ibiharuro byose birabashikira? Oya ntibidushikira kuko urumva ngo turafise abantu ku ikomine turafise umuntu aduserukira, ubwo urabona ikomine nini ari gusanga hariho ibyamuciye ku ruhande abaganga bakabimenya cyangwa abahinga bakabimenya, ariko ikibabaje nuko bihari kuko ayo mabi nta muntu yifuza ko yoba naho yoba ari umuntu umwe yahiye n'izo ngorane birababaje. Ugize uti ibyo biharuro mubona naho yoba ari umuntu umwe gisubiremo birababaje cyane. Ingaruka rero ni nyinshi, burya ni nyinshi kuko nk'aba bahinga yabivuze, uwo muntu ubwenge burinze mumuroresha kuri uwo mwana ruva ko yabaye maze no guhera mu mutwe, ngo yamaze gupfa mu mutwe kuko ntabakiri n'umuntu niko novuga, kuko urinze uja ku mwana kandi abakumbura bo mungana abandi musangiye ivyumviro cyane munganya imyaka bahari, urumva ko mu mutwe bamaze guhera. Twe cyambere dushira imbere duvuga tuti tubanza gusigurira abantu ku mwana ari ugukingira mu buryo bwose. Hanyuma rero ibi byo kuja kumushurashuza urumva ko ni ibindenga kamere umuntu yaba yarenze akarimbi biteye ubwoba. Aba bahinga rero nibo twitabaza kenshi kugira abace baba hafi, ahubwo n'uwo muntu nuko kenshi abo bana bashurashurwa bavuga ati nari mvuye kuvoma, nari mvuye gusenya, nari ngize gute, hanyuma mpura n'ibisare bibiri birangirira kenshi ntanabamenye cyangwa ngo abibuke. Mugabo ahubwo abamenye mwotegereje kudufasha mwebwe n'uwo muntu mukamuvura ko abagwaye wiyumvire kuja kushurashuza umwana ubugwaye n'ukuri, ahubwo muragura aho muvurira abantu kuko umva twe dufite ibiharuro by'abantu 90 abana 90 umva akavuga ati ahubwo bararenga
no kuvuga ibisare ni byinshi nimugerageze murondera imigozi mu babohe hakiri kare mu bavure kuko ntivyumvikana abaje intwaro nivyo barakora barigoba mu nama baravuga bati nukuri ni mwamame muri kuno nabandi mugabo namwe nimurondere iyo migozi myiza n'abakozi b'Imana tuje ku kivi twese twerekane ko umwana ro gukingira kuko turirwa turavuga ibindi biharuro bijanye n'ubuzima mugabo tukibagira ko ubuzima bwose bufatiye ku buzima bw'umuntu yego niyo no kwita ni reka ngaruke kuri ya nonoso ivy'inyifato mu kigo musanzwe muserukira n'ingozi umugira neza murakira abantu nk'abo baje bazanye bavuga ati uno muntu turabona hari ibitagenda neza abo bantu murabakira bana byashikiye abatumye abo bana bashirwa nayo magi murakoze si benshi ariko muri rusange rw'ibikorwa dusanzwe dukora byo kuvura abafise ibibazo by'inyifato n'ibyo mu mutwe ibintu bene ibyo urashobora kubibonamwo nk'akarorero ku basanzwe basinze indwara zo mu mutwe zitandukanye urasangamwo ufise ibimenyetso indwara yiwe mu bimenyetso biyiranga harimwo ibishobora gutuma yofata umuntu ku nguvu kandi adatoranije n'abana barimwo abo rero iyo badushikiriye turashobora turamwumviriza hama tukumva dusanze hari ikintu kirora muri iyo nzira turasa ubuhinga bwo kumutumbereza kugira ngo ibyo byifuzo byiwe ndoragitsina tubitumbereze mu nzira nziza hari ufise ubugwayi bweruye imiti irahari yuvuye iyo ndwara bijana nico kimenyetso cyo kurondera uwo munezero ndoragitsina mu bana canke mu bandi bakuze birajana hamwe rero n'ibindi bibazo by'imibano ushobora gutuma kubona yuko bishobora gutuma umwana agira ashobora guhura nayo mabi umwanya wari wo wose ivyo rero iyo tubibonye mu bikorwa tuba turakora turaheza tukamenya ukuntu tubitumbereza kugira ngo dukinge bitaraba nkuko kandi n'abana n'abantu byashikiye iyo baje turabafasha kumbure turaza kubishika ko ku ngaruka bitera ku magara yaba yo mu mutwe canke ku mubiri naho twari turi ingaruka nizihe kuri uwo mwana usanga yakorewe ayo mabi besa bikamugira ingaruka izihe muri kazoza kiyo murakoze cyane hajya hari ikintu abantu batazi mu bintu bigira umuntu ukuntu abaho n'ukuntu yifata ibintu ahuye nabyo mu bwana bwiwe bifata ikibanza kinini kandi kenshi bibagira ko ingaruka mbi bakuze batazi yuko bavyanduriye mu bwana bisigura ngo rero kuba kugwa rishikiye umwana bishikiye umuntu mu buto bwiwe rigira ingaruka mbi zikomeye gushika no mu myaka yiwe amaze gukura no kuvuga rero iyi ngaruka zavyo rero zikunda kwigaragaza mu mice no kwita itatu mikuru ubwa mbere ni ku mubiri birumvikana yuko umuntu yakubaguwe arakomereka canka kandura ingwara mwamye muvuga ibijanye no gusama imbanyi umuntu atari yifuje kandi murumva ko abakiri muto na nyambanyi ntaheza ngo ayitware neza kenshi usanga ishobora no kumugirira ingaruka mbi gashobora no kumuhitana ubwo n'urugero rwa mbere hanyuma ku rugero rero urugero gira kabiri ni mu mutwe mu mutwe iyo umuntu yakubaguwe arashobora guhahamuka umwana cyane cyane umwana yakubaguwe akiri mutoyi cyane uri kuramuraba twebwe tuzi kubyihweza urashobora kubona ibimenyetso byerekana yuko uyo mwana hari ikintu kidasanzwe cyamubayeko usanga ari abana bakangagurika cyane usanga ari abana batinya ubwoba burenze hamwe unamutereye uca wumva agucakiye akagumye ukabona yuko asa akantu kameze nk'ihahamuka muri we ariko arakina n'abandi bana kenshi usanga ari umwana w'ishavu rirenze mbere ashobora no kugirira nabi bagenzi biwe umwana ugasanga aratinya kuja mu bandi aratinya kuja mu gitanda kuryama
aratinya kuja kwishure. Ibyo twebwe iyo tubiteranije rero tubonye nk'umwana wese turashobora kwiyimba tukaraba tugasanga hariho nk'ikubagurwa ryamubayeko n'abavyeyi batigeze bamenya kuko nigeze kubivuga mu mwanya uheze yuko byinshi muri byo biba mwibanga nta n'ivyo abantu bamenya baza kubimenya iyo habaye nyene ugushurashuzwa nyezina. Hanyuma mu buryo bw'inyifato birashobora kumukurikirana no mu myaka yiwe amaze gukura. Nk'akarorero nabijya byo kwihereza ibiyayura mutwe nk'ejo bashobora gusanga iyo nyifato umwana yayigize amaze gukura byazananye kwikubagurwa yagiriwe akiri umwana mutoya abantu ntibabimenye. Hanyuma bashobora gusanga n'umuntu ageze mu bigero byo kubaka ugasanga aratinya kubaka yiyumviriye yuko mu ibanga ryo kubaka hazojamwo nibanga nyene rimwe bitajya bubatse ryo guhuza ibitsina avyiyumviriye ubwo nyene hagaca haza ca kindi camubako mu bwana bwiwe umuntu akakura rero yuko azofata ubatse ukiyumvira ico byavuye kuko akibura ariko byavuye byakomotse hariya kuri ca kindi camubako akiri umwana. Urumva rero n'ibintu bishora imizi kure ugasanga byahungabanije ubuzima bwiwe muri rusangi bwaba ku magara yiwe yo ku mubiri ku magara yo mu mutwe no mu migenderanire afitaniye n'abandi muri rusange. Reka tuje kwa Pastor Innocent, mwebwe mubona nk'abemera Imana mubona mwiho ingaruka ziba izihe kuri abo bana baba bashikiwe nayo mabi? Egome bariye basanzwe banose ibyo kubyo bana nyine bafise byo mu mitwe. Egome bayivuze natwe turemera ko umuntu yagize yahiwe n'ikibazo nk'icyo biraza kumwafekta ku mubiri hamwe no mu bwenge. Ibyo biramwongera kw'inkurikizi kuko mu mubiri ni hamwe by'ukuri birashaka kumusigira ibikomere ariko hamwe mu bwenge nibwo byane nabona acabona ko tuvuye nk'akaronga twavuze ko uravye abakora icyo gikorwa bari mu kitandukanye mbere n'abitwa gukora abakozi Imana usanga barashaka kuba muri gikorwa ngaho bako uyu mwana nubako byamushikiye ntazokugira susura kwizigira witwa ko umukozi w'Imana. Ntuye ngo usanga tubye ari umwigisha nka yabikoze kuko na makatuzi nawe mwinshi mwanya muremure cyane ayo makanda yazi yaragize gushika nuko ko uyu mwana ntazokugira abona ko abigisha arabizigirwa. Rero nicyo gituma sako twama tugira gute dufise twigengesera ingene abana bayeho turafise intuzenya abandi nabone bafashwa n'abantu mu miryango bayizigiye cyane. Ibyo ni ibintu by'ukuri n'amakamenshi hari naho bariya ba Fenade batanze bitigira 90 ariko twe tuvuga ati n'ukuri ni abantu benshi cyane kuko ibintu ni ibintu bikorwa mu ibanga rikomeye cyane nk'akaronka abigisha n'abana bigisha hariyo mbona mwigisha ngahangu yo kwiderebera ibyo birahari we akabona ko inyungu ko aza kuronka amanota mugo ntabone inkurikiza kumugira ya ko aza kuhava mwinda cyangwa biza kuza haza mwingwara nuko ko hari ibintu bikorwa mu ibanga mu miryango bagiye bareza abana cyangwa abakozi mu gikoni bajya mu nzu nabona abantu bakunda gukona bajya abana bareze. Rero ivyo by'ukuri ni bisako bishinzwe cyangwa amashyirahamwe ayishinzwe by'ukuri akwiye kugira ikibazo kugikurikirana rwose kuko ni ibintu bizakugira ko marutombe negatif mu gihe abana bakuze. Ego Fenadeb biroroha mwebwe twabivuze ariko biraborohera kumenya ivyo bitigiri biroroha nambwabo byoroha iyo batwituye kenshi kuko abo bana ariyo bakeneye ubufasha cyangwa abavyeyi babo bakeneye ubufasha nko kuja kwa muganga kuko mu byo dufasha turabashikana kwa muganga bakabavura hanyuma rimwe hari impapuro ziba zikenewe kugira ngo ubutungane bukore neza ibyo turabibafasha kenshi. Rero tumenya abatwituye nkuko umukozi w'Imana bivuze harabo tutamenya mu kibano ibyo bibigirwa n'abantu bitwa karabizigirwa mu muryango ibyo ntabyo tumenya kenshi ko barabifukafuka bakabinyegeza kandi nkuko umuvukanye yabivuze iyo bifukafutse umwana mu nyuma ibimubaye ko umutako amakosa kandi byahereye muri bwa bwana. Ibiraro biratugora kuronka byose ko urumva nko dufise mu ntara zine dufise ibiraro bya 90 kandi urumva ko ari ibintu bibane tubimenye ntabo 12 bo mu mivo nibo twari dufise mengo 7 twari tuzi twebwe urumva ko hari abandi batanu bangahe tutazi. Nico gituma rero burya danabisabye turakorana twese tuje hamwe kugira ngo tubidufashanye kuko ibiharuro biragoye naho twagire dushike icokogwa kumbure kugira ngo dukinge
abo bitarashikira tubakingire ariko kandi nabo vyashikiye bakingirwe mu kibano mubona hakwiye gukorwa iki icyo kuga cambere wagitanguye wakoze waduhubuje turiko turabwire n'abandi kugira ngo bamenye ayo mabi ko hari kuko iki cica abantu bwa mbere nuko bavuga ngo nta bihari ndivya ngo baje ngo barigirisha ngo nibi ngo nawe yari yabishatse kandi nta consentiment baha ku muntu w'umwana by'ukuri ivya mbere ni ibi no kwaza tugahimiriza abantu tukabwira ko ayo mabi ahari ko bigenda ababikora n'ibiki n'ukuntu bahanwa icya kabiri tukarera tukaca dukwiragira nka hose aho dushobora guhunyuza ikirenge hari hakarero nkunda gufatira ko kandi kanezereye igihe umugera wa sida wari warugishika ngaha mu Burundi abajejwe intwaro bose barayaga bakashikiriza amajambo canke inama ariko bakaba bari bahaga ubutumwa bw'uko iminsi yose bashiramo akajambo ko kugwanya ikiza cyo rohonye nganda sida kandi ubona ko vyagize novuga nti ningaruka nziza vyaragize ico bimara natwe rero aho tugeze tukaza tuributsa mu byo dukora byo twibutsa ko umwana ari wo gukingira iyo twoyita nka sensibilisation ica kabiri ukoze yo mabi tukamushengeza ntituvuge ngo ni naka ngo tumutinye ngo ni naka ngo asigihagararo canke ngo wabi wabo barakomeye tukamushengeza hanyuma tumushegeje tukanakurikirana tukamenya yuko ubutungane bwabikoze nkuko byategerezwa gukora hariho n'abacamanza si bose hariho abacamanza baca bigira basinda bibazwa canke bagapfumbatishwa udufaranga dukenya agaca agahemukira wa mwana kandi yo mutabaye ahanini nivyo tubona two ego medani mpaye mu by'inyifato to abo bana bashiki umwana yashikiwe nayo mabi tumukingira gute kugira ngo ntabandanye yononekara canke abandi bana bobo to bakingira gute abantu bobo bakingira gute murakoze cyane bimwe mugenzanje yabivuze ubwa mbere mu gukinga habanza inyigisho guhimiriza kuko hari ibintu biba abantu ntibamenye nuko ari bibi kuko nkuko twabivuze byinshi hari ibiba bikabera ngaho mbere abantu bakanabibona kuko ariko ntibamenye neza iyo biriko biratera bije uhana nk'umuntu agomba akinisha kana ntumenye yuko hari ikibi ari karakora ako nakararo gatoyi koroshe mugase muze ngo ntibazobe bakinisha abana ni byiza ariko uraraba ukabona ubiravye neza urabona yuko arimwo inyifata idasanzwe hanyuma ku kibazo rero mwari mumbajije icokogwa ni aya mahimiriza turiko turakora abantu bagatahura neza ibyo ari byo bagatahura n'ikibi cyabyo kuko n'umugera mubi utewe mu mwana akiri muto kandi uzogira ingaruka mbi mu buzima bwiwe gushika no mu busaza bwiwe hanyuma igikurikira iyo bimaze kumenyekana ni ukumuvuza atari ku mubiri gusa sindiko ndahagararira igisata njejwe nkoreramwo cyo kuvura abagize ibibazo ku buryo bwo mu mutwe no mu mutima ariko ahanini igikomere cyo ku mubiri camara igito gusumba cyo ku mutima camara igito gusumba cyo ku mutima aba bagenzanje basanzwe bakora muri ico gisata ahubwo abo bana muza murumva ze murabatuzanira kugira ngo tubagorore kuko naho bavura ku mubiri hajya mu mutima hasigara igikomere kidasanzwe ico naco n'urundi rugero tubwirizwa gushikako nsubiye inyuma gato rero n'abavyeyi nabo bomenyera kuba hafi abana babo bakamenyera kuba hafi abana babo bakabigisha batafise ubumenyi buhagije bw'icyo bashobora kubabwira mu byerekeye ibyo bakabazanira aba basanzwe bakora muri ico gisata c'agateka k'abana canke ku bahinga b'inyifato kugira ngo baba bahera ubutumwa bw'ukuntu nabo bomenya kwikingira no kwirinda ibyo byago nk'ababa bamaze guca ubwenge kuko nkuko nabivuze nabo nyine harabaza kubyisangamwo batazi ukuntu babishitsemo kandi vyaje babona buke umuntu wamwimenyereza buke bya bindi ntuze umugenzanje yavuga byabigisha nk'akarorero canke mbere n'umukozi w'Imana nk'akarorero ahubwira ati umunsi umwe uraza hano wa kabiri uraza hano wa gatatu uraza hano kugira ngo bo nyene ubwabo bamenye gutahura hakiri kare yuko bariko baratwagwa mu nzira itariyo kuko kenshi biza buhoro si ikintu kiza bukwi na bukwi then gukora ayo mabi kenshi barafise amayeri ya buke bikaza rero kuba nyezina byafashe umwanya munini umwana atigeze amenya yuko ari karatwagwa
urumva rero abavyeyi boba hafi abana bakabigisha bakabahanura bakabakebura bagahoza ko kugira ngo abana bo nyene ubwa mbere batahure neza yuko ivyo bintu bibaho n'ukuntu biza. Murakoze Pastor Innocent, mwebwe muvunaguye mubona namwe hoko bukikwira ngo tukingire abo bana ndetse n'abahuye nayo mabi nabonyene tubakingire. Egome imbere yuko nzana nishira kuri iki kibazo cyanyu, reka ayo mbantu tungiye tuvuge garuke mu bintu biri usanga bifasha cyane muri ibyo kugira ngo ibintu bibe. Hariyo twavuze bijyanye na abigisha, iyo manipulation, aho abana abigisha bahenda abana kugira bazoha amanota. Hanyuma hari ibintu bituma kandi na ikina kibazo kikuma muri cyo gihe kiduga cyane social media. Social media tuyevuga ko harimo ibice kumbuga uhwanira by'amaporono barayibona barakiri bato n'abashaka. Twabonye ko hari abana bafata abana bagenzi babo umva ko biya bintu biramugira kwinkurikizi psychologique ngaho bigashituma ashaka menga kujya ku wabonye kaje mu ijana muri bya bindi bitabereye. Hanyuma hari n'abandi byanye n'ubukene usanga bashaka guhendeshwa tubana y'intuzanya niyo tuko turaba rero abofasha muri intuzanya mu kugira icyo kibazo kigabanuke. Turabona mu leta niyo ya'ize ubwa mbere biciye muri nka ministère ya solidarité nkankarore ngaho ko iyo irafise uburyo egomera safise n'uburyo ngaho kugira boshe gufasha mu gihe umwana yo mu gihe hari bizosanga bisaba uburyo byosaba ko yikumbe ministère yofasha muri icyo gisata. Turavuga amashirahamwe nayo nako twumvise FENADEB twumvise FAIA nandi mashirahamwe yandi nako yofasha cyane kuko niyo ari kuri tera ari kuri ku kibuga arashaka kugenda akagira amadesante akaraba ntuzenya abana bashikiwe n'ibyo bintu. Hanyuma rero hari abandi bantu nabo bofasha igipolisi niyo gufasha cyofasha mu gufata abo bantu bagirizwa nabo mabi kugira bashengeze imbere yo gutegetse. Hama abavyeyi babo nabo by'ukuri abavyeyi barakwiye kuba sensibilize bakigishwa kugira babe barahabe ikintu cyose bangabira gateka kabana babo bakaba hafi. Ego nuko ngira ngo ni hano rero tusozere kino kiganiro cacu. Mwavyumvise yuko twariko turayaga kubijanye no gukinga amabi yafatiye kugushurashuza abana n'ingene abahuye nayo mabi bo kingirwa mu kibano. Turi kumwe na Jean Bosco Ndayiragije userukira ishiramwe FENADEB mu karere k'Uburaruko. Ndagushimiye kuba witavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane kudutumira, mwakoze no kuntuza n'aba bahinga kuko ndungutse ko umwana yagize ibibazo nzomukuzanira atakibazo. Ego twari kumwe kandi na Meda Nimpaye wanonosoye ivy'inyifato kaba narongoye ikigo umugira neza cy'Ingozi. Ndagushimiye kuba witavye ubutumire. Murakoze cyane namwe mwakoze kudutumira kandi nejo tuzogaruka. Ego murakoze. Twari kumwe kandi na Pastor Innocent Nkanimana ukaba userukira Fondation Agape pour l'enfant africain. Nawe turagukengurukiye kuba witavye ubutumire. Natwe turakengurutse cyane kwa mwadutumiye muri kino kiganiro. Murakoze. Nuko reka dushimire abariko bakurikira kino kiganiro cyari kiremeshejwe na Sofoni Tuyishime. Shimire kandi n'abadufashije muhinga bw'ivyuma kugira ngo amashusho n'amajwi bibashikire naho butaha.